genda he ntari hariya sembesire wewe wiwego n'ubugari burya bufise isosi we makurata wewe TikTok guma ndabaha YouTube channel ndabamenamwo andika gusa Mr. Nzoba Kabetezi wega wige ni hatari kweli biragoye jewe iyo nagiye naje ndirukanka ngo natevye none uyu mugabo nawe yagiye yinumye reba shi umunsi ntiturya kweli ngira duhaye igihano je ntako nobivuga amasaha ageze no hose ni hatari naragenda kabona wige na Mr. Nzoba twenga wige twenga wige twenga na Mr. Nzoba Kabetezi twenga wige twenga wige kuri TikTok guma ndabaha YouTube channel ndabamenamwo andika gusa Mr. Nzoba Kabetezi twenga wige twenga wige na Mr. Nzoba twenga wige twenga wige twenga na Mr. Nzoba Kabetezi twenga wige twenga wige kuri TikTok guma ndabaha YouTube channel ndabamenamwo andika gusa Mr. Nzoba Kabetezi twenga wige yewe kanyamana yanje we kumbe masage zino hose ntashikanira hasi kamaranye cawe sa mwana w'umugore biyahuye kwere ha naragenda kabona none uyu munsi turiri kubusa gahimwe kongera tuburara ngurya baje jana ariko ndavuga ngo umunsi turaburaye kwana bwiriwe wari watwibagiye ko tufungura kwere yahuziro no umugabo mbagirondera oya sheri oya nawe ni telefone nuba telefone umbwira ati ndacarondera kwere byari byancanze nyamayitane nayabuze gusa nyene imana si yashumani sidukunze taye ba mafaranga ntaye nitetse mutuvugane banzureke fisa amatsiko yo kuraba ko gashasha ariko ndagufitiye surprise ku kintu benshi bamwe b'abasiri b'abakatolika niko numva baronka ku bunani no ku nwere igifone numve kukiza inyama neza cyane muza kuzanira inyama nta n'amagufa arimwo nta n'amagufa arimwo bashije ndabona n'imisoso gusa bagutse yewe kaje okay hama rero wewe tunganya inyama n'ingorane niyo ashireka nanje nteke n'ingoga kwere nukuntu naziheruka kera wige na Mr. Nzoba twenga wige twenga wige twenga na Mr. Nzoba uzirindi mugore mbonye mamuntu ndaririye inkono nerekanye igisubire ry'abana kanye mansubire kwirigara gatonya ndabanguka ndazirasanga bitunganye maze zingure tujyame nango bana sivyo nakabatuza gusanga nanje nabi sawa mugore wawe Kimu Bohana mwana sowe yadusumiye inyama umunsi turazirya gezane kajya gasefura gatoyi mu nzu n'umufundiko duteke none mwana inyama zahiye nakaranze ubugari bwahiye so waracari mu bikaze ngo dufungure kandi turashonje ariko cundabiri y'amasaha ageze ataranze ashaka tuze kurya ubugari bwabaye igikoro guhera bugiye ingeso yiwe si ubugari buryoshe bugishushe n'agasose gashushe amitende dauraje je nako ndidoga ko watevye ngo dufungure widoga uja dufungure erega nahishije kera n'ubugari no guhora ngira bwabuze ni mushinga ari umugafunda kuri inkono kwere aho nabifundo nyine nabyisumiye none namenga wasumye wazanye natese wari kuca wicara nkagabura tugafunga yego nukuri kimutagabu
urumva wasumye ibyo udashaka ko tufungura. no kuvuga yuko umutuntu uko niriwe ko wicaye nkawe utenekeje ngo urindire inyama ngo rajuje Ntenekeje. Apantaro zawe nasigaye ndamesa ntabiratugawe. Twumvikane rero mu finale. Wazi inyama ko ziboneka rimwe mu mwaka no mu rugo rwacu. Izi nkaje nka serugo. Maze uranabizi. Kurya amazi makenya heruka imfizi. Izi nyama rya jenye rimwe mu finale. Ego mama. Ego mama, abamuzanyeho. Aha rero ukiruvuge ko ntahira umwasi wo guteka inyama no kuzikaranga. Ubwo no motsi ko wana ukoze ko numva ni ntuntu. Ngo nkora rimwe kabiri hatwa. Uko mbisa najya kuranga. Rero utazurasuma neza. Utazurasuma neza. Reka kuvuga mesha mbisa. Usigara rajya naje. Ibiki? Nani ndende mbe wayikuye. Ari rimwe kabiri hatwagiye. Ngenda he ntari. Hariya sembesire kanako we n'ibicyo niho ntacyo ndi wumva ngira nkarure rimwe kabiri wiruka sasa ndajya kwa hariya imishenzi yawe kumuturuko ngo nibiki n'ibindi mishenzi karanyumvira kagiye ikintu ngaho ngombe nkore ngo mbenje ingi nyama kwa isafuriya yendiranyitse Nindi safuriya igihe inya ama yangu ndayifise mu mpuzu umbwire ko bagiye batwara inyasha nimba zitwaye niki ndabita bwonye ko baba kanketse we makurata kiri umwana wawe mugaruka arizo nyama rero mwansigiye ubugari bwonyene ayayayaya wari wibago n'ubugari bujya bufise isosi we makurata wewe makurata garuka muzizo nyama dusangire nemeye basi biganiro kindavuga nkuko ayayaya ko baba bakankotse mana yaje ndagita nanje sinovyemera we makurata